Ndabaramukije amahoro ahiwanyu sangwa ikaze umakuru muri migwi kirundi twabatororokanirije nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira abagendana ubumuga bwo kugigimiza ngo ntibatahurwa na bamwe mu kibano nkuko bivugwa na Wilhelme Bimazubute arongoye ishirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo kugigimiza mu Burundi. Mwibarabara ryitiriwe leta zunze ubumwe za Amerika rica mu Kigobe mu gisagara ca Bujumbura ngo yuzuye ibinogo nkuko bagenzi bacu bahishikiye babisanze. Abaca muri iryo barabara bati ivyuma vyabo birabaherera. Ibi nibindi twabibateguriye muri ano makuru muri migwi kirundi sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa inkuru imwe ukwayo nkuko nameje kubibabwira mu ngingo nkuru bamwe mu barundi ngo ntibatahura abagendana ubumuga bwo kugigimiza nkuko bishikirizwa n'urongoye ishirahamwe ry'abagigimiza mu Burundi AABB. Wilhelme Bimazubute asaba abarundi kwirinda gutwenga abo bagendana ubwo bumuga na cane iyo bariko barashikiriza iciyumviro. Abivuze mu gihe itariki ya 22 Gitugutu buri mwaka hahimbazwa umunsi mpuzamakungu w'abagigimiza. Ibijanye n'abagigimiza ha mu Burundi novuga ko tukiri inyuma kuko twebwe nk'abaserukira yo mashirahamwe nta soutien ya leta turonka. Novuga ko leta itaratangura kudufata mu mugongo nkuko mu bindi bihugu biri. Ingorane nyamukuru ni kumigwa. Hari cariho mw'iryo kumigwa noca mvuga no kudatahurwa. Umwana agigimiza avutsu hari habavuka ukajya umwana utangura kumenya ko agigimiza ajya amaze gutangura kuvuga maze gushikana nk'imyaka 3 niyo atangura kumenya ingene avuga. Hari cari abana rero usanga bagigimiza mu kibano bakabatwenga ntibabiteho n'abavyeyi babibarutse ugasanga nawene biramutirimutsa amufata nabi. Amaze kuja ku ishuri naho bahurira n'ibibazo byinshi. Abigisha bamwe ntibabitaho n'ababana abandi banyeshuri ho nyene hagati zabo bakabatwenga mu kubazomera ati ujya avuga ukunuko. Ivyo berekana tandukira nuko ashobora no guca ibishuri ari vyo vyinshi bica bituma vyongereza ibitigiri by'abana baheba amashuri. Leta tuyisaba yuko ubwa mbere yodufata mu mugongo ikabona yuko iyo ngorane yo kugena ubumuga bwo kugigimiza ari ubumuga nk'ubundi. Icambere twoherako twosaba leta ko yogerageza ikadufasha kukugira uyu munsi mukuru mpuzamakungu uhari w'abagendana ubumuga bwo kugigimiza natwe mu gihugu cacu c'u Burundi uzurahimbazwa ku mugaragaro nkuko mu bindi bihugu uhimbazwa. Sendika y'abigisha ba kaminuza y'u Burundi CPIB ibona ko tumwe mu tunenge tuvugwa mu mashirahamwe y'abakozi bakora mu bisata vya leta bigengwa n'amategeko bisangije tudafise ishingiro. Professeur Désiré Nisubire ayirongoye asigura ko abigisha bongewe umushahara arabongereje amashuri. Ni nyuma yaho leta imenyesheje ko uturusho twabo bidakunda ko tuboneka muri uku kwezi nkuko byari bitegekanijwe. Uravye ivy'umushikiranganji w'ikiga ca leta yemeye mu kiganiro c'abavugizi giheruka aho bari kumwe n'abavugizi b'ubushikiranganji butandukanye bakaba baramubaje ico kibazo. Yaremeye yuko uko bigenda kose abakozi bazoronka amahera akosoye muri uku kw'icumi. Mbega uwo kwibaza ibi bikurikira: umushikiranganji w'ikiga ca leta utwo tunenge mu nyuma abandi bavuze ko hari haheze igihe kininiya abironse wewe ntiyari yatubonye utwo tunenge.
bigatuma bitera amakenga. Reka turabe nk'akarorero ndabe ivyavuzwe muri kaminuza ya Burundi. Mbega uvuze ngo kaminuza ya Burundi ngo abakozi ngo babandanije baduga imishahara, umuntu abashatse kuvuga iki? Ko twebwe turavye rwa rupapuro rwanditse ku mushahara ronka abakozi mu burorero bwinshi nka bwose twaravye amafaranga umukozi yahembwa mu 2016 gushika ubu niyo ahora niyahembwa. Akantu gatoyi gatandukanye nuko nk'abarimu ba kaminuza. Abarimu ba kaminuza dufate akarero umushikiranganje yagerageje kubasigurira ko nubwo kumbure batavyumvise kuko bagumye babivuga muri irya tangazo. None nk'ubu baremeza yuko nka bimwe bita umu assistant agiye kwiga hanze, agiye ari umu assistant afise diplome ya licence cyangwa ya maîtrise, agaca ataha ari afise diplome ya doctorat, yuko kubera yagiye kwiga imishahara yarahagaritswe yoca guma ahembwa umushahara wa maître assistant kandi atasha ari docteur. Ivyo rero Jesse nibakaza kuba bavuze ivyo handi hoho nta kintu twosubira kuvuga, nta kintu twosubira kuvuga. Iyo avancement rero yagumye iba nta muntu n'umwe yayironse. Ano makuru twabateguriye arayabandanya, reka tuje mu ntara ya Rumonge. Abanyarumonge babishoboye basabwa kwegera intwaro ibereke amatongo amaze kumenyekana baranguriramwo imigambi y'iterambere. Leonard Niyonsaba buramatari w'intara ya Rumonge ni watera ako kamo mu nama y'iterambere y'intara kuri uyu wa gatanu. Bamwe mu bitavye iyo nama babona ko iterambere rirondegwa ribwirizwa guhera mu gisata mu kugarukira igisata c'indero. N'inkuru ya Jean-Pierre Misago. Mucegeranyo cashizwa habona n'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Rumonge mu vy'amategeko, amatongo arenga 200 aramaze gutororokanywa muri iyo ntara ko araya leta kandi ko atamatata hari. Muri ayo matongo hamwe arangurirwamo imigambi y'uburimyi n'amakoperative yasavye. Leonard Niyonsaba buramatari w'intara ya Rumonge hampande y'umugambi wa leta wo korora inkwavu asaba afise imigambi y'iterambere ijanye n'uburimyi kwegera intwaro aho mwene ayo matongo atari ko arakorerwamwo bahakorere. Kubwa bamwe mu bari bitavye iyo nama, iterambere ryose ribwirizwa guhera mu guteza imbere igisata c'indero, bakabona ko ico gisata intara ya Rumonge igize igihiza mu bibanza vya nyuma mu bibazo vya leta mu Burundi cobanza kigatezwa imbere. Kuri ico buramatari w'intara ya Rumonge avuga ko bamaze gutororokanya imvo nyamukuru zizingamitse ico gisata, akavuga ko bariko barisuganya ngo izo ngorane zitora umuti. Mu matongo 80 akirimwe amatati ayari kuri hegitari 910 ari ku mitumba 3 ya komine Rumonge. Kuva muri Munyonyo 2009 ayo matongo agarukanywe mu minwe ya leta, abanyagihugu ntibigeze bayavamwo, nabo bakavuga ko ahubwo bayeguriwe burundu n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 9 ukwezi k'umunani 2011. Jean-Pierre Misago tugushimire kuri iyo nkuru yawe. Inkuru ya nyuma igize ano makuru, ibarabara ryitiriwe leta zunze ubumwe za Amerika rica muri quartier Kigobe mu gisagara ca Bujumbura ryuzuyemwo ibinogo. Abarikoresha bagendesha imiduga bavuga ko ivyuma vyabo bipfa, nayo abahaca n'amaguru bagasigura ko bagira ikibazo y'imvura yaguye kuko imiduga ibajabira. Basaba ko iryo barabara rikogwa kugira abantu barikoresha boroherwe. N'inkuru ya Jean-Marie Mayonga. Iryo barabara rivugwa uhereye ku ibarabara bitiriye Mwezi Gisabo ryahoze ryitwa ryuwa 28 Munyonyo winjira muri quartier Kigobe, uhabona ibinogo bitari bike. Abarikoresha mu kunguruza abantu n'imiduga bavuga ko ivyo binogo bibicira imiduga, n'abagenda n'amaguru bati imvura iguye ntivyoroha kuko imiduga ibatera ivyondo. Ko byukuri iri barabara ntiritworohereza na gatonya, murabibona namwe ingene rimeze, cyuzuye ibinogo, cyuzuye ibintu bimeze nk'amabuye, donc byaramaze kononekara, imodoka zacu zirahagira ikibazo, donc imodoka ntishobora kumara ukwezi rero tire zitarononekara. No kuvuga ngo twama mu garage, iyi imvura iguye hoho rero ni danje kuko nahari kinogo ntushobora kuhabona kubera yuko
hari ibinogo haca huzura amazi donc uri kurarengana ntushobora kumenya ngo hari kinogo canke nta kinogo kihari wisanga waguye mu kinogo biratwononera imodoka hari gose natwe biratujena kabisa biratujana kuva twacisha imodoka turakata ugasanga mahakwa kugongana n'izindi modoka kubera uko uca mu mukono atariwo wawe uri kuhunga ibinogo nyene sio mabiri rononekara cyane kubera hari igihe wororokera mu kinogo ugaca usanga iheze nko hejuru nk'ivyuma byo munsi nyene bigakora hasi uruhombo kuri twebwe nyene kweri n'abakiriya nyene urumva hari igihe tuba ducanye abakiriya bagwaye tuba tuvanye mu bitaro nyene nabone bakagenda nyene urumva atari neza ribarabara nk'uko bisanzwe ibinogo ni byinshi ryarononekaye bimwe mbere binateye n'ubwoba ajya n'isanganya yashobora kuba imodoka ikatira ikinogo isanga bahuriranye n'iyindi isanga rero isanganya kandi irakunda no kuba ngaha kuri iri barabara iyo imvura yaguye ibarabara riruzura ibiziba ibarabara rirajamwo ivyondo vyinshi ingorane dukunda kugira murashobora guhura n'imodoka ikagusurira kibiziba shobora guhura n'imodoka igakatira ikinogo nawe uri iruhande yayo uri kuraca pembe n'ibarabara igashobora kuguhitana kubwo yase guca mu kinogo yababunguruza abantu mu miduga canke abarikoresha bagenda n'amaguru basaba ko iryo barabara risubirwamwo rigakorwa nk'uko hariho yandi mabarabara asubirwamwo hirya nino kugira ngo ashobore koroherwa twego byo twosaba nyene nko turabashoferi kubera turatanga amakori n'amatagisi twosaba abijejwe bakaraba nyene bakadukorera akabarabara hamwe ducemwe akabarabara kameze neza cyo twosaba nuko leta yo birabika rikoresha nuko ikoresha yandi kuko urabona ibi bihe turimwe amadokima gumaduga gaca usanga n'imodoka yama mu garage nayo mafaranga yo kurondera amadokima abantu badashoboye kuyaronka yego twosaba leta rero ko yo dufasha iri barabara bakarikoresha leta yogira icifashije kugukingira abene gihugu no gukingira ibarabara muri rusange ko ridufite akamaro kanini cyane iryo barabara bita Avenue des Etats-Unis rikaba rica impande y'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika rigaserukira kuri pafe aharondererwa ibitabo vy'inzira. Jean-Marie Mayonga na urakoze kuri iyo nkuru yawe no kuri iyo nkuru dusozereye ano makuru muri migwi kirundi twabateguriye dushimire mwebwe mwese mwayakurikiye naho ubutaha ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.